Benone nogira amafaranga gute mu gihe ntaragaburira president. Imunsi nzogaburira Rolex president. Son excellence de la République. Umunsi nzomwakira canke bakamubonano nkaja kumufungurira Rolex mu kirimba. Uwo munsi nzocamvuga ko mfise amafaranga. Baramukije mwese muri ko mwadukurikirana kuri Widiri ikiganiro cha Bishop TV ifatikanije na Jumuiya TV. Twizere ko mumeze neza, twizere yuko muri ko mwadukurikirana ijana kwijana, natwe turabakunda cyane. Ni mu kiganiro cha Widiri cha Makiba cha kuri Bishop TV tubereka impano z'abantu, ibikorwa abantu bariko barakora mu ngo itandukanye. Mubandanye mudukurikira, mubandanye mukurikirana ibiganiro bica kuri Widiri no kuri Bishop TV ndetse no kuri Jumuiya kugira ngo mubandanye mubona ibintu bishasha biriko biriko birakorerwa ngaha mu gihugu cacu. Uyu munsi rero ndi kumwe n'umusore, reka mvuge ko ari umusore akiri muto w'umujene, ngihaza kubibabwira asanzwe akora utuntu dukundwa n'abantu benshi, reka tuvuge ngo Rolex. Subiramo ngo Rolex. Uyu munsi rero aje kutwiganira mbega Rolex yiyumvire uzikora gute, mbega yabitanguye ryari, yiyumviriye uwo mugambi wo kubikora waje ryari. Reka siniriko ndamuvugira, reka tugende dushike aho akorera ngira ngo byose muca mubikurikirana muri kino kiganiro. Reka mu mwanya mutoya cyane gusa tubandanye atubwire izina ryiwe, atwidondore, reka hama atubwire n'umwuga wiwe ingene awutanguye. Benshi bamwita ngo Vivi Gift cyangwa Vivi Rolex. Musaje sinje ngo mvuga amazina yiwe. Je ndamwita Vivi Rolex. Ivyo rya gift cyane iryo nzereka atwibwirire. Reka twibwirire mbega ninde, yitwa nde, ari uno musare ari kuri micro kubera iki kirango niko yatashye kwi. Guys. Wa muhungu wanyu murabisi ko ndabakunda kandi ndabubaha. Hari benshi bamenyereye ibintu za filme sanzwazi muri filme, abandi umunsi munzi ibintu z'ama Rolex. Guys, uyu nyine uri kurora ndabwire ko ndagukunda kandi ndakubaha, uri w'agaciro kuri jewe, ariko nyine ndakubaha cyane bivanye nuko uri umuntu wanje. Nizera ko no munsi uza kuza mu citoke kujya gatatu kuri 030 kugira ngo ufungure Rolex. Urumva neho uza kuba ubaye umuntu wanje rero vy'ukuri maze kuza kunteza imbere. Nibambate je nahashitse mbona hameze neza. Bien sûr, uribaza ku mazina nitwa Ndacayiswa Vivi Gift. Nkabasanzwe mvuka he? Ndabyumvise neza. Ndacayiswa Vivi Gift. Nkabasanzwe mvuka mu Kirundo. Abanyakirundo twubaho. Nkabasanzwe mvuka mu Kirundo. Nkaba naje Bujumbura, sinaje kwiga. Naje kurondera amafaranga kandi nzoyaronka, amen. Ndabona ko biri ankuru amafaranga ariko arabona. Amafaranga aragoye ko no naziranotse mfata nka roro modo wanje na yararonka nabaguma arondera. Mugara yafise. Arafise umugaguma arondera kugira ngo agire menshi. Urumva rero nkuwe ziranotse tumenyane kabisa. Ngware zantu mufise amafaranga rero ga nawe urimo ko ndingaje mbandi kwa Vivi Rolex kandi mbona hari ahantu ameze neza. Ndagushira mu bantu mafise amafaranga ukurikira ziranotse. Benone nogira amafaranga gute mu gihe ntaragaburira president. Imunsi nzogaburira Rolex president. Son excellence de la République. Umunsi nzomwakira canke bakamubonano nkaja kumufungurira Rolex mu kirimba.
uwo munsi nzoca mvuga ko mfise amafaranga. Je nibaza ko inyuma ya kino kiganiro uzoca ugendayo. Wonderful. Amen. Kuri jewe umuntu ariko aravyumva mbe ko mfise inyota yuko president ashobora gufungura kuri Rolex jewe nakoze kuko numujama w'abajene cyane amaze kumujana umujama w'abajene nk'umujene nka jewe rero nihangiye ico twokwita umurimo andiko ndakora Rolex ziriko zirafasha abantu benshi na cane ugwaruka turiko turabona ko hageze ko dukora amaboko mu munsi tugakora zose tubikora hehe ku nshuti y'abajene nyakubahwa nyene icubahiro umukuru w'igihugu rero no kuri ndumva ko mfise amatsiko yo kuba numva ko ufungura kuri Rolex yiwanje ukumva go ifise nkumburengira ngo uco nkura mu cibitoke nkaja gukorera muri centre ville nkaronka ubwo burenganzira akora meze fresh. Mu cibitoke ntihakuryoheye je bara ntameze. Ya mu cibitoke yarandyoheye kwera ugeze umwanya nyene ndahari nyene kandi harambeshejeho ariko ndumva ko menga hari hano bikura ku buryo nimba habaye fete quelconque mba numva kari yonti. Okay. Bafise uburenganzira na guteka ama Rolex abantu bagafungura bakaneza kuko deja zirazimbutse. Ukuvuga ko Rolex special tuyigusha 6000 iri simple tuyigusha 3000 ukuvuga ko kandi umuntu ayifunguye abeshi bangira ngo shake sonso gufungura arago Rolex iragira bisiraryoshe cyane ko Rolex imeze neza ndaciye bugufi ndumva nshaka gufungura Son Excel kabisa ngira ngo nyuma kino kiganiro nizeye yuko nzoja numva ati Vivi Rolex uno musi yagiye muri presidence kwakira abakuru b'ibihugu kubera iki baje habyo baza mu nama ukumva Vivi Rolex niwe yagiye kubakira Jesus Christ Roma muri ico gihe numva nyene nzwa ndi kwindi yegaye uzo muri hejuru uzo kaze muri kuvuga ndo canongereza n'abakozi naje nzoca ndo kandi nongereje abakozi urumva ko terambere zo ibana nyinkorera gwira mu gihugu reka nizeye ko naje nzoca ndo nkakazi cyane turi kumwe na Vivi Rolex abaramuzi benshi n'amanumva no ama memesi menshi Vivi Rolex ngutarajya ngo yo banzureke rero uvuze memesi uranyibukije ikintu ngira mpere kuri wewe nyine njyana ndabwira guys why shobora kubona je ndaguhaye memesi ivuga ibijanye na Rolex ukanka kuyipostinga please none hamwe je no gusaba ufasha bwa 1000 francs ntiwo yama ibaze je no yaguha wowe ushobora kumufasha bwa 1000 francs mugu kumva ko gufata kajya kamemesi ndakuriye ikintu kanshire kuri stati ibikunda sivyo ukaza gusanga uri kurashira kubundi umemesi butwenza aho no gusanga babwize umuntu hanze nk'uko kajya gashira kuri stati motif ngo noga twenza ukumva ko gushira kamemesi kavuga Rolex yo kwa Vivi Gift menga ni so kandi rero wankugashira ko ejo igihe Imana yompamagara uzocunshira kuri stati asha ndaje jewe kabisa nyumviriza umuntu azineza katari karamposting uyu munsi na cyane nshaka foto yanje shira ko foto ibikorwa vyanje yo tu Rolex tumeze neza yego kuko nutse kwaje gashaka uyu munsi ndakwinginze please nigihe nzopfa ntuzu posting ngo mwe mbava ngo iki mwe posting agacandika ko live ntuzu bishireko ngo live uruhuka mu mahoro navyo nshaka mu gihe uzize kutigize posting ibikorwa vyanje nta mpamvu yo gupostinga ivyo byose ubonye vama je nibaza ko bavyumvise mu bisanzwe umuntu agusavye ubufasha ati mfasha umpostinge kano kanugira ngo abantu bakamenye vyari biza kumuko dufashanya kugira ngo umuntu ashobore gushika kure na cyane uno mutiri kumwe nka Vivi Rolex rero tubaze mbega Vivi yatanguye yiyumvire gute gukora ama Rolex n'ubuntu bw'Imana kubera ko nibaza ko nta kintu special narakoze ariko nagiye kumva mo Rolex maze igihe kirekire nsanzwe nko ibintu vyo mu gikoni nkora amacusi mayayi nkosi nkoko nkagira amasosiso ari nazo no munsi n'ubundi birabandanya sinacende bigara kwera ko ntangiye gukora Rolex navyo birabandanya tuba dufise inkoko shatse turayotsa canke tukayikranga amarago amajare byose bimeze neza ariko rero maze kumva ico kintu Rolex naciye ni document mvuze ko hari umuntu yigishije gukora Rolex nabambesha niwavyigisha ariko kandi kugeza umwanya mvuze neza ko hari umuntu asunze gukora Rolex mu Burundi n'ubundi nabambesha ukaba ufise amatsiko ni cibitoke twaziyeme aveni 030 ucuhashika kandi uze kumbwira ko yabonye mu kiganiro kugira ngo cenda gupunguriza ni bay ya okay Vivi niwe wiyumviriye ati reka nkore Rolex aparije nariko ndakora amachips mayayi kandi chips mayayi ngo ari muri meme essence na Rolex biri meme essence biga wari ufise intumbero yihe uko bari sanze ufise n'ibindi intumbero wari ufise uvuga ati no reka mpindure nkora ibi
no intumbero tujuru tuzo tugira turi muri business nuko tuba twifuza kuva aho turi dushika ahandi hantu sizo nta yindi ntumbero ukora kugira ngo hagire ahantu uvuye naho ushitse rero maze gushiramo Rolex navuga ati ni ikindi kintu kije kiza gutuma kigira ko narabona ahandi barabikora ntaho nzi narahumva nta naho nzi narahumva babikora ko navuga ati hamwe nanje no bikora today ndaza gusanga hari abafata ama déplacement bagiye hariya kubironderayo muri ville ni uhavuze naho narinzi baza gufata ama déplacement bagiye kubironderayo ariko uyu munsi baraza kubirondera mu Cibitoke kujya 330 rero kandi vraiment ndashima Imana kubera ko hari benshi banagenda abantu bambwira ati apart yuko ari nakure naho bamwegeranye ubu nago ntafungura Rolex ko Rolex ukora vraiment imeze neza cyane niyo mpamvu namwe nsaba ko je nshaka kwigabura Sonex kugira ngo umva ukuntu imeze nawe nukuri je ndagusabiye mu kwezi kutuzo buri muri ville kujya naho namukanyosha gushikira byoroshe uvuga Imana keshi nama ku mupfumu ya buri gihe je ndapfumuza buri gihe je ndapfumura nimba hari umuntu akoresha ibifyiti ni jewe cyo cyumanze mu cyumva ibifyiti yakuduca umutima no apana kwaca umutima nta kintu nakimwukora udapfumura ngo kigende neza abapfumu baje mu vyabo ariko natwe abemera turafise umupfumu wacu ni kuvuga mu gatondo je nikanguye ntago nza kuvuga ngo mana ngurumva nugati ebana wenye nurabizi amen kindi naho ndavuga ngo ndagistressa ngo mana ngurumva no heza gihoga z'amaboko yanje no kuva kandi n'abakozi banje nk'uwo nogira amahirwe nkumva ati yajyanye adasenze aca ndamwirukana senga kuko arenza avuga ngo mana heza gihoga z'amaboko yanje azwasengeza ikorwa byanyu ko nivyo rikarakora uyu munsi sivyo niyo mpamvu ratigeza kujya amasenze kuko abandi bajya muri za rumenya gapfumu ari ariko by'umupfumu wanje n'Imana kandi ngo no muri Bibiliya hari ahantu handitse naho nasoma Bibiliya cyane ngo zohazaga ibikorwa by'amaboko yanje Imana ishimwe amen uno munsi kuva Vivi atanguye gukora Rolex uno munsi intambwe abona amaze gushika ko niye nta ntambwe ndashikako naho watanguriye ni ukiri nta ntambwe ndashikako kubera nimba uyu munsi mparovena kwakira abantu bangana 200 numva nta ntambwe rimwe ndatera oya ndumva shaka ko ejo hazongera igihe nakira abantu miburiburi kuburyo sinzi wabonye ko turiko twashira ko etaje hejuru nabibonye niyaza ko Samiriza gutangura gukora ndiko ndayivuga ubunyene ikiganiro kizotangura yaratanguye gukora wenye uzumva uyo mu kiganiro isaba yaratanguye gukora nuko tumaze kubona ko ahantu amaze ko twagana twabuzana twakirira abantu rero niza neza ko nahajya nshaka ko hazuzura kubyo nisanga none twasubiye hariya na hariya tukahagura tukagira kubyo nakira abantu jeje nyene nkacanganikiwe kuko cyo nifuza nuko maze kubona ko nakiriye abantu benshi ndaza kubona ko haiterambere riko iraba kuri jewe meme no ku gihugu waye mvuze ku gihugu kuko ninamara kubona ko abantu benshi ndaza kugwiza abakozi kandi bajye abakozi ndabagwiza baraza kwitunga nabone hari abafisa hari no dukwana bafisa abana banansumba nyene urumva bagusumvye basumvye igwigwigwigo ko gene ndagira ndacyari umusore ndacyari umusore ndaje ndinga ndacyari nko urakoze tuza kwivuga nyuma ya kamera urumva ico gihe ucusange ko barafungurira zijya famille ziwabo tukaza gusanga ari ibintu biteye igomwe ene mpamvu nipfuza ko kwaguka cyane umbajije ngano ngeze ego sindi hamwe nari ndejo ariko nahandi uyu munsi sindahashima niya ntambwe ushaka gushya uvuga ati jewe neshika hariya mbona hariya inyuma ahanye nza mbona ibintu biriko birabagote je nibaza hamwe uyu munsi no kwisanga igihugu cyose kirimo mantuze nyama ama agence ya Rolex ya Vivi Gift ndumva ko izo bimaze gutera intambwe igihugu cyose ninaza kwisanga jewe havuye abantu hanze baba étranger Vivi Gift team akarija kubakirika bafungurira aha numva ko nzwa ntanguye gutera intambwe sizo kuburyo nimba ari umuntu avuye hariya akafungurika ikintu avuga ati why bikora gute egazogira igihe wamagare nende kubiteka hanze kubera iki ariko byose kubishika ko ni bimwe navuga ko hari abantu bamwe nipfuza gufungurira kugira ngo badushikana handi hantu rero kugeza umwanya navuga ngo rero kugeza umwanya navuga yuko atanu ndashika ndipfuza kuhashika ahubwo kandi kuhashika please wowe ufise mu ruhara nukurinda kwinginze wewe ufise mu ruhara mfasha kugira ngo ndahashike kumfasha si kindi mu frère no kuzana 3000 zawe nkagufungurira kandi nzaguha ikintu kiryoshe akabijya ndazaho gushimira
rero ndazaho gushimira vraiment icyo kintu iyo defo ndayifise iryo kosa ndagize ko vraiment nta muntu ashobora kuntumbera aze gufungura agenda mu game siboko kubera ko nuha agaciro kuri jewe bisumba ko yongabira 5000 je kuza kunshorera 3000 bisumba ko yongabira 5000 kubera biba bivuye mu bikorwa kubera uyempaye umva ni donadoni ndagufunguriye kandi umaze kuguta kumva ko uryohewe umuha amafaranga pana gusumba kuba ngo cyanda gucorera urumva rero wowe wifisemo uruhara ingofrema mu ntezi imbere ibaza umujene nka mwebwe cyane cyane ndabwira urwaruka ibaza umujene nka mwebwe nitahuye arabeshumba komega gukora mu gikoni birageze birasuzuguritse abone kumwe ati ndiyo tabira ko cyambaye imbere ya kamera yambaye nyine ko ndi ku kazi Vivi Gift Rolex akore afise abakozi bangahe akoresha donc amaze guha akazi harimo nabo nirukanye oya aba wirukanye n'abadishaka donc abo wirukanye baramusubirije tuvuga abari ku bikorwa agiye rekana umukozi ntamusubirize bivanye kuko akishi muranisanga niko ndakwesha abakozi basumba ibikorwa shora kuza umuntu akambwira ngo nshaka akazi ndashonje nkumva ko menga kugira ngo ndamugabire amafaranga ya free ndamwenga nk'igihumba gihende ndamubwira janga mu wandi ukora mugacha akora ku munsi no chakora ku kwezi nkamuhemba fuma ndamuhemba amafaranga makeya mwa nkamurasiona saa sita no mwijoro nkamuryamika kuko yanganye umuntu amaze kuza akavuga ati ndashonje kandi nshaka akazi sinshaka kumpinya nshaka akazi abo bantu kenshi ndakunda kubaha akazi kabe na wowe no muntu isaho ko ntaja gusenga aja gukora nsanga mfise abakozi beshi kandi ndavye naranko nkasanga akazi ko barakora nika professional bakora abo bantu kuko mu miseze nifise abakozi bashika batandatu abakozi batandatu nkasanga bose ntiko barakora rero umugabo uri ukora insolite Chasanga menga sinzako gukenera cyane ko nunda abakozi baba bahari mugabo pour mama turi bane hari abakozi bane niwo ndiko ndakorana nabo kugeza ubu mwanya ahubwo nabonye umukobwa rimwe gusa aragwaye amazimisa agwaye sha nashavuye ngo nta bakobwa barimwo nta business imwe itagira umukobwa kandi ni mwiza murazi mu murari ndamukeneye kuri kamera abasha no kuri dori okay akabijya Vivi asumbije abandi bakora ama Rolex ko tuba abantu bose birukira Rolex zo kwa nabivuze guys hamwe no vango haraka bijya do special nsumbije abandi no bambesha sizo écoute-moi nubuntu bw'Imana ako kabijya hamwe no kavugira imbere ya ntuzenya ya kamera umwe ndagasumbije acagakora mugabo karahari isoke karahari ni mpamvu nabwiye ko hari abantu benshi kugeza uyu mwanya baraja gufungura Rolex hands uyu munsi ifungura kwa Vivi Gift kwera kakabijya nyene karimwe please kabukeneye kubona bakabijya ndakwinginze ntiza umwanya wawe uhashike kandi asubiyemo umuntu wese azora iki kiganiro akazambwira ati naje kubera ko navyo cya kiganiro zo gupunguriza ibiciro nabwiye ko Rolex special ndagurisha 6000 nzerwa kuri 5000 Rolex simple 3000 sinigenda yigabanya ibiciro vram none unagara dushite kuri 2000 no izyo akishi ndayikora kuri Rolex special nimba tari banga muri Rolex yawe ushiramwiye shiramwiki nukuri ko Imana ikeneye kwimenya uraza ufungure ndagusubiriyemo ko yaso ariko entre temps Rolex special ndayishiramwo isosiso n'ifiriti sivyo ndayishiramwo isosiso n'ifiriti nibindi bintu nyene navuga ubimenyera kuri terrain mfasha rero hashike ndumuntu muto wa kuri mwebwe nukuri ndabinginze guys mu nteri teka muze nzwamukoze nukura ibisaba bya antuka mu ntatoba yumva gusaba ko umuntu turiko turakomba ivyo ariko uravuga nibaza ko ariko badukwikana ariko baravyumva bien sûr Vivi Gift Rolex ingwana akunda kugira mu kazi kiwe nizihe ngwana nkunda kugira mu kazi nuko ntaronka abakiriya nshaka iyi niyo ngwana ya mbere jewe ngira yo kutaronka abakiriya nituza erega Vivi abakiriya ushaka bose ntibaca baza mu mwanya ushakiye ntaco mugabo urumva yo ningorane ubwo ndashobora kwitegura basi bumva basi muri mu kumunsi ko nakira nkano nk'amajana 5 nko guha abantu igihombe bo bakiriye Jesus Christ je nakondera isoko amen kiwe nawe kumva wondondera isoko kandi kantu nanjye ntabwiye apare yibiza bya Rolex nkora nga ndateka no mu mamanza
ufise urubanza ngize dote no guhamagara ukaza gutera ikindi yego ndaza guteka kabisa ndazana timu yanje tugakora tukaguhereza urubanza rumeze neza ariko nyene ni Vivi Gift team niyiza hari abandi bari kereke pare pana niko ndakoresha ngaha hari abandi iyo ngiye kuri terrain kwijanye nizo guteka njana nabo donc vyumvikana urafise equipe mukorana ivy'amaholex urafise n'indi equipe mukorana ibintu vyo guteka mu mamanza Vivi yubaho ikindi nagenda babwire nuko jewe Vivi ukeneye gufungura Rolex naho woba uri mu Kinindo gikoni canje ndakimura ukagitera ukagenda mu Kinindo agizana muhiri wawe l'essentiel no kumpa amafaranga ndaza muhiri wati ngati no kuvuga rero ingo muhiri wanje uhakorere ndaguhemba nimero ni 68 560 264 iyo nimero unterefone ngati ndagukeneye turaciringa kanoti tumaze kugahurizako ndaterura igikoni nkaza muhiri wawe akaronda kestara nkakora famille yawe nkayihereza ndakuvuga ufise anniversaire uvuga ati ntavyo kuja handi hantu ndaza nkakora anniversaire neza ariko memse nabonye kavuga ngo mpega bashikana nakabonye je bavuga ngo niba ntibagiye ngo sinzi ngo abantu ngo ko bagira ama anniversaire ngo sinzi ko babukibuka neza ngo abantu mama ngo abantu mugira ama anniversaire ngo ahandi ariko Vivi Gift Rolex mu bikurahe kubera reka ndakwereka ikintu kimwe sivyo hari ukuntu usanga abantu dutegura ama anniversaire abesha bategura ama anniversaire ndabimenyereye gasanga umuntu yakoze ategura anniversaire harabaye amakotisation ya 10,000 zabaye kugira muzokora anniversaire avec génération yakiragira yakunze cyane guys reka ndabereka ikintu kimwe wewe ufashe muragiza izo cotisation 10,000 arabonetse 10,000 jewe nje kubategurira ntuzenya anniversaire no kuvuga chandaba Rolex special kuri 5,000 imaze ku rubanza vraiment ndirekura chandaba ikorera kuri 5,000 sivyo iyo ni special chandaba kuri 5,000 nende baye kuri 5,000 urumva kuri amwe watanga hasigiye 5,000 nimba umwa primus harimo primus imwe na 2,000 iza gucanga kuri gato y'umwagiza anniversaire donc iyo Rolex ya 5,000 cy'umuntu umwe ziga numva nubundi Rolex special ni 6,000 sivyo mugacha nitenga kuri 5,000 aho tuzava teba kugura amagato turaza kujya ama Rolex erega na gatura yigura none natanze 10 watanze 10,000 sivyo muri 10 wanagomba si 100,000 kuri amagato ya 30,000 yo kwa kijaja ndumva umaze kwikira ya 30,000 acha habiki acha sigara 70,000 baba no 10 umwacha ya Rolex ya 5,000 si 50,000 hasigaye 20,000 baba no 10 nimba ngo sanga primus ntango primus ya 1,000 igiharuro cyane ucukora rubanza rumeze neza rusa neza rutakase musumba ko umuntu ujya kumwaka ya kabrochette n'udufriti reka twabiriye kuva kera kandi usanga ya brochette ni friti nayo ni 5,000 ribaza aho ujyana bashaka no kuba banaduhenda uyu muntu aje gufungura Rolex twavuganye ashanda mworiente gute alors yego ntago kugora nimba wazanye kujya Kanyoni cudugana rya gatatu nyene gipave ucuwashikira ahantu hari imitaka myinshi ya sawa nta kibazo no kuvuga uri muri ville cufata bisi ya Cibitoke Kanyoni ucuza ucorukira kuri Truwa ucudugana pave imetero 5 ucumbona ego sawa merci beaucoup Huja nizere ko nayo orientation yumviyeho naho nyene uri muri ville ufata bisi ya Cibitoke Kanyoni ugeze kujya gatatu cawuruka ucudugana pave gatoya aje niko nahashitse nawe niko washitse ko nahashitse natomboye kandi no telefone nkimba numva nishimye vraiment naje ko namayigana manazirose yo gutanga telefone natanze na nimero ari 68 560 turiko dusa n'abasozera ikiganiro turi ku musozo ujya mujama w'abajene sinimwe ndamuvuga mu izina ryiwe rirazwi ni ntakogwako mujama w'abajene yamuhamagarira ugwaruka kwiteza imbere gukora ibishoboka byose ntibarindira akazi kuri leta ko leta nayo nta kazi ifise uno munsi Vivi Rolex
Vive gift aka gift ngoma umengoje nahaguhaye ngoma nahagukurirako ibaze uno musi ya afise umugambi munini afise projet nziza yo kwiteza imbere agafungurira abantu kugira ngo tugire amagara meza uburaje ko nakumenye ngiye kuvyibuha Bien sûr. kezi nk'impanuro wotekera urundi gwaruka nigi ndakunda kwivugana nama nabivuze nama nabivuze kuko umuntu arinze avuga ngo ndumujama w'abajene twari dukwiye gufatira kuri ico kiyumviro tukagera kure cane Ciribaza no wowe jamudodori we kwatokwa byari naravye ntuzenya poster ya ntuzenya ya Bface kuri IG ariko aravuga ukuntu mutamba yamuhaye inkwavu vuga ati je nazimaye sinzozijya sinzozibaga ahubwo ngira nce ndazongereza kugira ngo ikintu gikomeye yego sivyo kuko sinibaza turiko turabiraba kandi na Sonic Sarayivuze ngo wo biranga umuntu nka Bface kumuha inkwavu ngo umenga ibintu bigize ariko kandi birasanzwe sivyo none nimba muhaye inkwavu 5 cyangwa 10 bebe rukavurugura ngahe hirya yo nzwa ndiko ndarukoresha ngaha iwanje nukuvuga neza ko igipande cy'uru nukuvuga ko kwavu gose ruzoruhagaze 30000 yes we mafaranga ni makeya sivyo meshi cyane rero ico rwajije ngo nico bana rundi gwaro none hari ikintu mfise ndaruhanura nukukura amaboko muzi tugakora guys hari wese twiyumvira ngo nimba tuvuye ku ishuri twarize universite je nta mpamvu ko neze nifise njya gukora mu gikoni canke njya gukora muri salon de coiffure canke njya gukora hehe ariko hagiye nta kuja kuhakora ujya mu nakora asanzwe n'umugenzi wawe araza kumubwira ngo bro ngo ncorera amamega kandi wase kuja kuhakora sivyo aza kwiyumvira ngo nta mutaye mfise kuja gukora umutaye nizo nguvu zawe nagiye gusanga ikintu kivuza twese gutera imbere n'ubwoba ukiyumvira ngo mbeje ko mfise ibihumbi 100 vyanje nindi bishora muri iki kintu cansigaranike ushobora kubimva no kushira ukashiramo ntiyumvire ko uza gushira ukumvira ngo ndaza gushiramo nce mpomba yego ibashika ugahomba yo kanye usonera kuhomza tuhagarika nta muntu numwe ageze ahantu ageze atigeze akora ngo ahombe no kwishuri uriga ukadubura kandi uhombe kandi urabandanya no tuhagarika no mu kazi rero ikintu cya mbere saba ni courage kwiyumvamwo gukora kavuga tuti jewe ndumva ko ikintu gishobora kumfasha gushika ku ndoto ziwanje iterambere ikindi nkunda kubwira abantu icambere no kugira indoto kubera ko udafise indoto Michelle amashaka kunkana miliyoni 10 kubera ikintu zikoza kubera iki nta kintu muri wewe wigeze ufata iki kintu zogikora kuno ugeze uyu munsi wari Vive Gift Rolex nariko indoto zanje ni Vive Gift Company kuko ndafise nabo abo bantu bose bamaze no gutegurwa bazokorayo muri nya company ndisabiye nanje kuba we nurimwo urazi impamvu utarimwo ivyo bintu navyo naritekerejeho turiko turoga mvuka mu kintu uva mu Kirundo kuri cohoha turiko turoga n'abana shuri bati kandi je nzoteye imbere cyo no batangaza rero jewe sinzopfa ntaciye ku televiziyo y'igihugu uyu munsi ni muhira ahubwo numva umunsi ni muhira ndacayo ndana ntaricaramwe gusa ndaje ngo nje gwira mu kugira interview ariko naziko azonkwesha interview Alex neza cyane yego rero babandi twayivugana ubabonye amafoto ya TV we sha caraciyemwe duha akazi kacu watwemereye wari wakabemereye nabwiye ko bahari bose n'umusiti wo kuri iyo company arahari donc nta kibanza canje twiteguye turi abana abo nzogira amahirwe nkawe nkasanga abana ntanze gutera imbere nzoba mpombye ariko azoca umuhanuzi wanje urumva sinazigera ava muri Vive Gift Company azoca umuhanuzi wanje abataratera imbere nabo nyene urumva nyene nzobazanda koshe muri ya company cikifuzo ndagifise rero nje zosubishika ko mu gihe wavuye hasi ufise inyota yo gushika handi hantu gushaka kindi kintu cyambe no kwanza kugira indoto hamizo note zawe ukashishira mu kazi kubera ko nibaza uyu munsi abantu barakora kwa Vivi nimba bahembwa ibihumbi 100 canke bahembwa 50000 no kuvuga nimba nakora ahembwa 50000 agaca avuga ati jewe arangaburira sasa no mwijoro aranjyamika ntanzu ndi hamwe hano umbwira ati amafaranga rero nta nshaka yagumizo yabo umaze kunyakira rimwe nka desa 55 asakoze nk'amezi abiri adahembwa cyangwa nk'amezi 5 adahembwa ngati yambikije jamira rimwe nani faza ndaguhaye truwasa ushatse uceka no kunkorera ariko truwasa ushatse no kunkorera si meshi ni meshi yarose truwasa isonga dukorana ivyo nkoro babibona waho tuje gukora ivy'iwabo tubaza ufu mutanguzi ahubwo naje no canda kwiba mugambi ya ufu mukora ikintu kandi jewe umuzima ndanka umuntu dukorana agaca ku mahande tukavana akiri hahande nyene kubera ko ejo gibe birashobora kwanka ega birashobora kwanka asubira inyuma
ntavyo tukwipfuriza navyo nipfuza ariko birashobora gushika byose mutabiteganya ushobora kwanga nkasubira inyuma nyasanga wa wundi araje kunsoka niyo mpamvu kuva ntangura maze ngira imyaka 2 n'amezi ndiko ndakora ibintu nibwiye ko mu gikoni kikotsi ntoko nibiki nta mukozi ndirukana ukarebora bavuze ngo naba nirukanye ubwo nirukanye ntitugikorana kandi nta n'umukozi mushasha ndangaje ngiye ngo nje kurondera umukozi bansanga honte akagenda akongera agakonti muze byanse ndagarutse ngati is okay kora akazi kuko sinzi ejo ushobora gusanga ari ahandi hantu yes mfatira akarorero ku bantu benshi gusanga kuntu abigisha bagenda batwigisha tugira ngo ntacu muzovamwo ariko ugasanga higiye juri perezida kandi abiga gatatu uzovamwo iyo ni ankoraje mabi mugano kandi cya kintu ndagikunda kuko bituma umva ko ushaka kugira ishaka kugira ngo umwereke ko hari ikintu wavuye umwishe ko mva ngo ntacu uzovamwo ntacu nzovamwo bashaka n'umukozi je tumwe turakorana agira ishaka ahubwo anansumbe rero baba jene please guys ndiha gusuzugura akazi akubonye ko se gakore dufise n'amahirwe dufise umujama w'aba jene cyane nyakubahwa turagukunda kandi turakubaha waje hageze ariko hari akantu kamwe nogira ntamushimiye hari akantu yakoze egirevre nanje nagiye gusanga nagiye kuraba hirya yejo nsanga mfise amafaranga mu nzu 190 yaje amafaranga ya kera yego sinenda yatse sinenda nzabona yasize irumva nsanga ndarahari yego numva ko mengana narahumye muga sinabaye cyane kubera ko ntabwo nkibuka ahantu ari mugano kuri yarakoze ikintu gikomeye kubera ko yasize mu kanogo no sanza hano kereke pare nyene sinuzeye nyene abajene mu cyambo tubika urumva ndasangayo muga kiye kintu vrima kirakwiriye kuko amafaranga twanya tukabika mu nzu uko yashira ku makonte kuko je nibaza uyu munsi amafaranga niko ndakoresha aho usanga umuntu akoresha amafaranga atari gwanje uko ngiye kuri konte bakama credit ya 10 million harimo amafaranga yawe ngiye kuyakoresha kandi 10 million bayimpaye araza kuzana inyungu ku kigega ca leta keneza inyungu ku kigega ca leta cyo gihugu ndashikirwa moto bacha kuri barabara ingona barundi ntapfa kuyumvira abarundi rero usangagiye kuyabika mu nzu nyakubaho jewe no ndumva basi nshaka kukuyambira cyo nyine wakoze nuko kimana kirakutego kuko yaje gusaba amafaranga bira ngo nta mafaranga ngo bakakugendera amafaranga baguha kandi ari amafaranga uzokwishura ugashira ko na intere mugabo kubera iki ntayahari aba boss bayabitse mu matsi babitse mu none umva ko ari warakuryamanye 190 bikaguma mu nzu tukabiho oya urumva nabwiye kate ayone nifise yose narayatanze ayo sine nkiyibuka kujya kuntu usanga uvuye nka ufishe amafaranga washize ahantu ntuvyi basanga ntibitekereje ko cyane niko usanga nyine vyabaye ariko ni boss ndayicuza vraiment sindayicuza kuko ikintu mwakoze mu muvyeyi ncyagaciro ahubwo nyine nibagarukana ajya nazogaruka nyine yarabaye impapuro zaraheze nzoyabika nzoyereka umwana ntacu kandi yari menshi menshi ngire gute rero nukuri ndabashimire mwakoze kuza nongera mbwira abashitsi banje mwege nimwe ba boss banje nimwe ba boss banje muze munteze imbere munzamure nibaza ko nteye imbere igihugu gizwa giteye imbere kuko kugeza uyu munsi twumvise bazirano tuvuga ati wow tuvume ko umuntu atamuzi yumvise ngo ziranutse ku mata cyumva ko ari umuntu akora ngo nk'ugeze nzashaka umusaba nawe nzomusaba mu wana ndagiye kumugabura Rolex mu biro cyangwa doze mu kazi wanje afungura wanje navyo ni sawa iki reka tugushimire cyane Vivi murakoze imana ibaheza ndakoze cyane wakoze kutwakira ngaha kwa Vivi Gift Rolex mu misi yazo ari kwa Vivi Gift company ntagizobere ngahe zora handi hantu mesherana ntacyo nazo hagende yego turakoze cyane murakoze twakengurukire ciao turakunda kandi turabubaha iyo nibagiye kwabwira abanyeshuri bose bari diplome uyu mwaka Vive Gift Rolex tubafitiye promotion na university bari no cyangwa mu secondaire gusa bari diplome uyu mwaka bari biteguye gukora exeta ndamufise mutoyi wanje ego uramuzane vraiment bafise promotion ego iremewe kabisa merci beaucoup ciao ndabakunda murakoze cyane reka tubashimire mwese muri ko muradukurikirana ikiganiro ni widigisha kuri Bishop TV na Jumuiya dushimiye no mutumire inde Vive Gift Rolex tugushimire cyane nanjye munyemere ndabakengurukire mwakoze kuza abantu bagaciro
sinahinteze ko mwokorera izuma byanyu mukabizana ngaye wanje natwe twabiteruye no kwa Vivi Imana ibahezagira aha mumbona he municaye kwa Vivi Rolex urabona ko namushikiriye nicaye impande yiwe n'agafite nakamuriyeko unjya kisere gute se abo nyene we Vivi n'umuntu akaza cyane ko atugabura tugafungura neza navuze ko nzokara umunsi nzogabura Sonexera ubwa no burakaze je ubwanje mbona urakaze ndabishimira Imana kubera ko nibaza ko abandi nyene nabo biba vyipfuza nuko nyene reka tugushimiye cyane rero wakoze merci beaucoup reka tubashimiye mwese namwe muriko muradukwirikira mwamubonye umuhungu umusore umupapa yavuze Vivi Gift niyo twari twagendeye hagiye kubaha impanuro abasangiza ivyo nawe ariko arakora kugira ngo umwe wese ariko aradukurikira wewe uze kumuteza imbere wongere nawe wige akwigishe ingene ushobora nawe kwiteza imbere nkuko nawe ariko arateye imbere kandi umufashe vraiment yasavye ati wa muntu ubona ka même sikiwe kavuga ibyo Virolex gapartager gashire kuri statut hari umuntu atamuzi hari umuntu atazashobora kumusanga komsa yabibonye ati ari kuri mu Cibitoke kuri Trua kuri 030 acaza wowe ntacyo homba chahe uretse yuko ashobora no kuza guha bonus umunsi ntazi Bapana nshobora umaze kuwicaringa ibikorwa byanje ndagwa bonus gute reka tubashimire rero mwese muriko muradukurikirana mwese mwama mudukurikira ibiganiro bica kuri Bishop TV na Widiri tibutse yuko Widiri ari ikiganiro gica kuri Bishop TV na Jumuiya hama tubashimire cyane tubasaba kugira subscribe cyangwa s'abone mubandanye mukurikira ibiganiro bishasha abantu tubazanira kugira ngo mwese mwige umwe wese ahari yige afatiye kuvyo uwundi ariko arakora kugira ngo nawe ashobore kugira ico yimariye ico akoze mu buzima kugira ngo tugabanye ubunebwe mu gihugu murakoze cyane kuri micro yari jewe ari nirambona inyuma ya kamera yari ntawe mumenyereye mumuzi ku tuntu twinshi yitwa DJ Pangloss murakoze cyane mugihe mwubahwe murakoze